aro kandi vyamaze kandi gutanguza biravugwa n'abantu benshi ati Amipro bure ko rituru ntagiye kugaruka kabisa ashati ntagiye kugaruka nibaza yuko ni kubera abajene benshi mu Burundi bataronka izo opportunité zo gusohoka nta muntu numwe azi jeco niyumviye ndabikubwiye nta muntu numwe azi jeco niyumviye nta muntu numwe azi jeco nshaka kuba mu buzima nta muntu numwe azi kazoza kanje urataho ico kintu mu gihe rero je ntarazi ndakubwira ivyo bintu kubera kugenda kubwira abantu ukanabemeza ko ivyo bintu ari ivyo kubera kugenda kubwira abantu ukabereka abantu n'amapreve atariyo abarundi bakora avuga ati Amipro ashobora gutagaruka uwitwa Nelinat avuga ati hey mwese dukomeze base Amipro ngo azogaruka niko yambwiye ariko mfise amakuru ava Belgique harimo n'umukobwa yasavye ngo akwakire but sinobigumako tuzobisengere neza jango umva heze gukora amashow yawe ucusepa urazi gusoma iyi niki izo buzz ayo majambo aheza akaza gute Nelinat n'umwe mu bantu ari muri showbiz ndundi ayo mazemo imyaka myinshi arinze avuga ikintu nuko afite source je n'umuntu amaze gutukwa hari n'igihe sinokubeshije kandi bitutsi bitukwa jewe mba nibereye kuri telefone gutya nkabibona nkahora nkatwenga yego ndumuntu hari ibindi bintu bibantuka nkababara hari ibindi bintu baja mu mizi bakavuga bakaja no mu muryango wanje bifu yawe na Sadbi bivugwa yuko Nelinat yayigiyemo kugira ngo ntashobore kumayibandanya ngo bishike kure uko ari byo mwana mwapfuye na Sadbi navyo nzi aya mabifu je nayo ndi ambabarira kabisa uri muri bifu amirira guca ku ruhande ambabarira Yes, welcome ladies and gentlemen, murahumura kumenizira ko mezereza murose mwirwe canke muramutse vanye na murera. My name is Franny the answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze yose twakekana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya muri Amerika muri Australia mu Bwongereza ndetse mu guvya abari ndavuga mu Arabie Saoudite abari muri Belgique abari Swiss mwege mwese ndabaha ikaze no munsi udasanzwe kandi today atogira amagyogra umutumire adasanzwe yitwa The MC ni Amipro yaratubwiye yuko uyu mwaka ari yagiye atanguye gukora none raba arabitweretse. Yes, karibu sana mzee. Murakoze cyane. Umeze neza? Alhamdulillah. Ure tukite irihe zina kubera ko umukubita amatua ariretura. Jewe nitwa Amis. Yitwa Amis the Amipro ni MC umwakomeye cyane mu Burundi amutsada abakunzi ba African TV ndetse n'abakunzi ba Ndazi kufise benshi. Ndabaramukije nitwa Amis canke Amipro the MC ndumu journaliste muri Buja FM ndumu MC mu bitaramo bitandukanye bibera hano rimwe na rimwe nibera hanze y'igihugu mba mpari so ndashima Imana. Ubu rero si rimwe na rimwe ubu rero vyamaze kuba official uko aguma genda yongeragara ubuherutse watubwiye ati ubu rero uyu mwaka ngiye gukora nandi mu stage kandi urabitweretse d'abord usigura gute ibiriko birakuba ko muri kino gihe gawe n'ubuntu bw'Imana binyereka yuko ari gihe canje ariko bikanyereka yuko ico Imana yavuze ku muntu bitegerezwa kuba so naravuze yuko 2025 ari umwaka wanje w'akazi nuko naramaze gupanga gahunda za 2025 zose zimwe naramaze kuzivugana n'abantu so hari hazigiye gusa yuko igihe kigera kugira ngo abantu batangure kubibona uno munsi buriko murayibona nizaneza yuko n'ibindi muzoguma mubibona igikuru ni uko Imana yodutiza ubuzima hama ibisigaye Imana igakora ivyayo. Uno munsi uriko urakora ibintu bidasanzwe ndetse ukubera akarero ba artiste benshi bagiye batandukanye tureka aba MC gusa ni giki ushobora gushimira d'abord abagukurikirana tureke kwanza mu bikorwa abagukurikirana ese ari uruhare rudasanzwe ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi runini cyane runini kuko urukundo banyereka nivyo bituma ngeraho ngeze ingene banyishimira ingene bakunda akazi nkora bituma n'abandi babibona bigatuma n'abandi bo mpamagara mu buzi bwabo so 2024 fin na debi 2025 byari bihe bigoye cyane kuri jewe ngira nta muntu umwe yanyumva nariko nditekereza ko nariko ndiyumvira kuri kazoza kanje nariko ndiyumvira ku buzima bwanje ariko alhamdulillah ndashima Imana kuba uko umunsi ugenda uragenda niko Imana igenda irahezagira uko umunsi ugenda uragenda niko Imana igenda iravuga ati mwananje haguruka tambuka iruka so abafana rero umuziki canke abakunzi b'umuziki bafite uruhara rukomeye cyane. Reka tugire ko rero gahunda y'amasho itariki 8 itariki 9 azoba muri Belgique itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu azoba ari Paris yongere ku Irayidi muri Gera Plaza itariki 3 z'ukwa gatanu ube kandi uri Gitega ariko twaje kwanza Iburaya ni ahubwo mufata urugendo ariko kandi vyamaze kandi gutanguza biravugwa n'abantu benshi ati Amipro bure ko rituru ntagiye kugaruka kabisa
ashati ntagiye kugaruka nibaza yuko ni kubera abajene benshi bo mu Burundi bataronka izo opportunité zo gusohoka. Iyo rero abantu bataronka opportunité zo gusohoka kenshi bariyumvira ibibazo byinshi. Ikindi kintu naco nibaza yuko umunyafrika wese arazi yuko ubuzima bwa mbere bwiza ari muri Europe canke i Buraya canke muri Amerika uravyumva. Ariko niyo mentalite y'abajene b'abanyafrika bamba barere kuvuga gutyo. Nta muntu numwe uno munsi yibaza yuko umuntu ari Buraya Kenya. Nibaza ko na nuru yo mbere icabona. Abantu bose bazi ko abantu bari Buraya batunze. Niyo usavye umuntu ari hanze amahera ntayaguhe uravuga ati umuhari. Ni kubera abajene benshi b'abarundi nibasohoka. Plus batasohoka, plus batabona ingene abandi babayeho, plus batabona ingene abandi bastragoringa. Uratahura bigatuma bumva yuko umuntu agiye hanze ikintu ca mbere bamubwira ari guherayo canke kutagaruka. Si kuri Amipro gusa. Kigingi vyaramubaye ko akigenda. Bface on the floor vyaramubaye ko akigenda. Dramatic vyaramubaye ko akigenda. Double J na Kiriku vyarababaye ko akigenda. Ngo ntibazogaruka. Nta muririmbyi numwe w'umurundi ndabona ngo agiye hanze ngo ahere. Tabesha. Sico bisigura. Nibaza yuko jewe n'ubutumwa notekerera abantu bariko baradukurikirana. Nta muntu numwe azi jeco niyumviye. Ndabikubwiye. Nta muntu numwe azi jeco niyumviye. Nta muntu numwe azi jeco nshaka kuba mu buzima. Nta muntu numwe azi kazoza kanje. Uratahura ico kintu. Mu gihe rero je ntarazi ndakubwira ivyo bintu. Kubera kugenda kubwira abantu ukanabemeze ko ivyo bintu ari ivyo. Kubera kugenda kubwira abantu ukabereka abantu n'amapreve atariyo. Uratahura ico kintu. So je n'umuntu adakunda no kwishura mu rundi je uranuka nkiyorera kubera natahuye neza yuko mu minsi yanje nzobaho kuri nose. Sinshaka gushwana n'umuntu, sinshaka gutukana n'umuntu kugira ngo nyuma ya buno buzima nzobona ubundi buzima bwiza buruta buno buzima. Uratahura ico kintu. Je singene narezwe, singene nakuze, singene mbayeho. Ico nabwira abantu nuko nje nagiye ubwa mbere ahubwo n'abantu banasunikira umuntu kuri ivyo bintu. Umuntu nta muntu numwe je ivyo vyimviro ntavyo mfise, ntavyo ndigera niyumvira, nta nivyo nibaza ko nzokwigera niyumvira. Rero abantu batuze bumve yuko ahubwo bashima Imana kuba ndiko ndasohoka. Bavuga ati Amipro aragiye tumwifurize nyuma ya Belgique azogende Canada azogende US. Apana kwiyumvira gusa ati Amipro kugiye herayo. Mes chers amis, James singene niyumvira. Singene mbayeho. Unashima je niyo ngiye gusaba visa. Abantu bazovyumva. Ni rya mbere ndanabivuze. Sinigera nsaba visa y'igihe kirekire. Donc ugerageza imisi mikenya. Je ndabasaba visa y'imisi mike. Ndavyandika ngiye mu kazi akazi gaheze. Ndisubirira inyuma. Nta kindi bro. Sho ugiye gukora ni sho ikomeye cyane. Ni sho irimwo bwiza ikarimo The Ben ikaba kandi na Double J azobonekamo. Irimwo bwiza. Irimwo The Ben. Irimwo Juno. Kizigenza. Irimwo Double J. Irimwo MC Amipro. Irimwo MC Lucky. Irimwo MC Ali Sudi. Irimwo Uwase Muyango. Na Muyango azogenda buryo? Deja bo bafashe indego no munsi na Juno Kizigenza. Ndetse na Ali Sudi akaba azova muri Amerika aje mu Bubirigi. Nikiru kimeze gute yami? Afete ni show nininya tudatahura impamvu Amipro ariyo. Ami hapana kazi na dawa na weyi. Nuko Amipro akomeye. Harimwo Lucky ni umu MC, Ali Sudi ni umu MC, Muyango nawe nyine ni umu MC araza kubishobora. Ariko kandi na Amipro kandi agira kane. Why? Usigura ivyo bintu. Tubitahura cyo gituma tuvuga ati urashoboye. Yes. Turabizi ko ushoboye. Ndakubaza. Hariya muri kiriya gihugu hazari abarundi baza muri show. Baranzi. Baramuzi Double J. N'ibintu bisanzwe kandi bitahuritse. Kora akazi kawe, create connection, ibisigaye Imana izobikora. Abarundi ikibazo cabo ni ba create connection. Abayumva yuko ararenza abantu bazom create connection. Connection irafasha.
ushobora gukorana ikiganiro n'umuntu no munsi uyo muntu akaba ari azoguhindurira ubuzima ego ntuzotakaze contact y'umuntu kandi uzokwirinde kubwira umuntu nabi kuko ntuzi ejo uzogufasha uwo ari we icyo ni ijambo gishobora guhindura ubuzima bw'umuntu yes bon ni album ya Bwiza azoba afise ariko kuca yumvira akiyumvira Amipro akiyumvira Lucky arimwo umengo ni ibintu byari bigoye gutahura rero ca dutahura impamvu abarundi bakora avuga ati Amipro ashobora kutagaruka uwitwa Nelinat avuga ati hey mwese dukomeze base Amipro ngo azogaruka niko yambwiye ariko mfise amakuru ava Belgique harimo n'umukobwa yasavye ngo akwakire but sinobigumako tuzobisengere neza ariko yanditse ngo tura ni stati yanditse kuri Instagram ati hey mwese sinzi ko wayibonye yinya yanditse jo wanashima ati yambwiye ariko mfise amakuru ava Belgique harimo n'umukobwa yasavye bazokwakira donc wewe wasavye ko uzomwakira non abwo azokwakira wewe kugira ngo umva uheze gukora amashow yawe ucusepa urazi gusoma yeah iyi ni iki booking ya hotel agomanda nayisoma ariko vego vraiment izina nitwa gute Amis urabibona yego merci none izo buzz ayo majambo aheza akaza gute Linat n'umwe mu bantu ari muri showbiz ndundi ayo mazemo imyaka myinshi arinze avuga ikintu nuko afite source kandi ibyo avuga byose nibyo oya si gihe cyose abari ibyo ibyo twobyemetse ariko ndabazi bon ariko urabizi si gihe cyose abari ibyo Jesse nkikunda kuvuga amajambo menshi wibaza ko ari kubera iki abantu tucyumvira yuko nabisiguye ni kubera abajene benshi bataronka izo opportunity zo kuja muri Europe no muri Amerique babona ingene abandi ubwo buzima babayemwo and then bagaruke babwira abantu ati experience nagize iburaya canke muri Etats-Unis ni shonyene kirahagije umunsi ro bagitahuye ico kintu niwo munsi mu bindi bihugu ugenda ku kibuga c'indege ukabona abajene bafise amatala mucana ko ku kibuga c'indege ariko ngaho urashobora kumara imyaka 2 utabonye uyu mujene afise talent niyagiye hanze twese turaposta ko tuvuga ati ibi ni imboneka rimwe twumva twuba mu kibanza c'ujya muntu uratahura iyo mpamvu rero abantu babitahure jewe maze imyaka myinshi muri uno mwuga abantu bumve yuko n'igihe canje cyo gutangura gusohoka je nakoze igihe kinini ngaha ko abantu batantahura je nakoze igihe kinini ngaha jewe naremsinze amashow menshi hano yego ubu rero reka ntangure kugenda kwemsinga hanze ngaruka nganemsinga ngenda ngaruka bizotuma n'abantu bavuga ati mwebwe murafise naka natwe turafise naka yamagenda agakora amashow akagaruka uno musi twese turi proud kuba dufise Kigingi uno musi ushobora kugenda mu Rwanda canke Kampala canke ukavuga ati umukomedian nemera ni Kigingi yego muri East Africa ejo nje niyo bankenera ahantu dufate nka US bakankenera Canada bakankenera ahandi hantu hariho hose nibazo kwiyumvira ngo Amipongoza na CV yawe bizokwikora bro ko ni ibintu deja bihari bazobona bazovuga ati mjama ya Europe yagiye Europe yarakubise Suisse yarakubise hehe uyu deja arivugira kubera ko batumva yuko Amipro ari we yozaragenda kwemsinga amasho y'abadaju y'abataiki y'ababana boy man kaburo zovuga bwo buri ko burakora man Imana bro yes bon ivyo vyose nivyo birumvikana ariko kandi ni giki ubona ko aba artiste b'abarundi bokora kugira ngo kumbure baganye confiance y'abarundi kuko no musi tubonye umuririmbyi agiye ari kiriko canke double canke undi we wese ari dramatique canke tubona ati nta kintu na kimwe twokora kugira ngo tuganye confiance y'abarundi abarundi ubwabo nibo bakwiye kutugirira confiance bagatahura neza yuko twebwe turi ahubwo nitwe turiko turatuma n'ibendera ry'igihugu cacu rishika kure ico conyene bagitahura ico conyene bagiha agaciro ico conyene bumve yuko ari ikintu gikomeye cane uravyumva tumaze imyaka myinshi Kigingi amaze imyaka ingahe avuye show yiwe ya mbere ibura yaciye imyaka 3 baravuze ngo nazogaruka haciye imyaka 3 nuno munsi baracabivuga nuno munsi nta muririmbyi n'umwe arahera hanze ariko nuno munsi baracabivuga babonye umuntu agiye naiji kubera iki njagomba numva yuko iyo umuntu abonye deal yo genda kwemsinga hanze canke ugenda gukora hanze abarundi tubadukiye kuba proud tukavuga duti nakaragiye yego ariko nje kareka ndabwiza ukuri nje ngene meze
nje nama nabivuze je ndakunda kubivuga ibintu kandi mumbabarire sukuyemera canke kwishima umujournaliste canke umujournaliste kwa je ndi umujournaliste canke umuhemsi azotukwa ibitutsi amepra amaze gutukwa ntacike intege uyo muntu azoshika kure je n'umuntu amaze gutukwa hari n'igihe sinokubeshije kandi ibitutsi bitukwa jewe mba nibereye kuri telefone gutya nkabibona nkahora nkatwenga yego ndi umuntu hari ibindi bintu bibantuka nkababara hari ibindi bintu baja mu mizi bakavuga bakaja no mu muryango wanje nkababara ko man Jefferson umuryango nkunda kandi nubaha bro rero niyo ugiye nyene mu muryango wanje nkabona nyene kuri kuragenda mu bindi bintu je birambabaza ariko nyene nkahora kuko nje sinzi kwishura hari ikintu bamaze kuvuga mikweri ku buryo vyaha kusinzira kubera ko ubonye ibintu banditse bikaha kusinzira oya nivyo kwa ko sinzira ko ariko kabura amahoro tukavuga ati nta mfise bro ariko nyene tundiyumvira kubera ikintu n'umuntu ashaka kuba mvuga ku kibi gusa voilà ni igiki nacumuye ku Mana urumva ariko nje namashimira Imana nkavuga ati Mana ico umuntu yomvuga ko cose mu mbaraga zo gukora nakindi nakora utwo duke twanje ninjije nkatujya n'abanje niceceke sivyo nta muzokumva ngenda kuvuga ati ngo jenda umuhemsi wa mbere uyu uwa mbere turabizi ariko ariko birazwe ko kuri uwa mbere nzogenda kuvuga ngo nije ninjiza amahera menshi mu buhemsi no ariko igihe kimwe kizoshika sivyo abantu bumve yuko bakwiye kuma agaciro ariko amagaciro barakaguha kandi muguma munuka baguma bagutuka twe niturimo mugabo kandi bakunda kuvuga yuko igiti ca kiri kivyama aco giterwa amabuye uno musi igari kutwereka ivyo abandi bavyananiye yami maze imyaka 12 ndi muri no mwuga mu nzu ndafise ubushimwe burenga ku 8 canke 9 canke 10 sibyo bisigura iki narakoze ndabishimira Imana ariko hari ibintu byinshi byiza amaze gukora nabaye mu MC wa mbere ugenda ku MC nga Europe sivyo hari abantu munsi batigeze bandika ko nabaye mu MC wa mbere ugenda ku MC nga Europe ariko baba barindire yuko amipagwa mu gasogera ngo batuke ndasubiyeyo gukora evenement nini hari abantu batigera bavuga ngo wamipungo yagiye ngo gukora show nini ariko nyene bavuga ati ibindi uratahura so jewe umuntu yashaka kumvuga ko ndamureka akavuga ni umwanya wiwe ariko je nkakomeza gusigisabisha nkavuga ati Mana ibiri imbere yanje urabizi ibiri nyuma yanje kumbure byaramaze kurengana ibintegereje byose urabizi nyobora nyereka umwongo wuma n'udahuma nyereka ico nkwiye gukora nezagira mu byanje nabanje aca mbandanye 2025 ubona ko ari umwaka kuri entertainment ndundi ubona umengo ibintu biri kuberasohoka cyane gose ni kubera baguma batukana mizo bitutsi vyamyeho kuva kera ariko bararengeje n'umwaka weze vyamyeho ariko bararengeje nta kintu na kimwe turiko turereka abafana nta kintu na kimwe turiko turigisha wonyigisha gute ndiko ndabona no kwifuza kuba nkawe gute kandi ko ndabona ingene kuri rezo sosio tukana umuvyeyi wawe yo kwifuza yuko umuvyeyi yo kwifuza ko umwana aba nkawe gute kandi abona ingene uri kuratugana ku marezo sosio abanyamahanga badufata gute so hari ibindi bintu tudakwiye gukora hariho yindi myaka dushitsemo canke hariho yindi step dufitemo mu buzima hari ngene dukwiye kwikomporta bitandukanye nuko majorité y'abartiste bacu bashaka kuba bikomporta ono musimbuze bose bamwe tugenda tudomako abuvuze ni Satbi Mbidata muri iyi minsi ubona ko bariko barashamirana cyane gose surtout Satbi kuri Facebook ubona ni tukana Mbidata gusa uvuze ngo Satbi just nigeze mvuga Satbi nigeze mvuga Mbidata menshi je nabonye atandukanye nayo nashimye ego nabo nguma mbona ku ma réseaux sociaux ko je mbonye post yo gutukana sindava ndaduza sure hamari batutse wewe naho sanza ari misho gutuka ndaduza abantu rero banavyumve nubwo bazonuka bazokumva yuko ndaduza hari n'ivyo banuka nkavyumva ku muntu twicaranye ati naka yakuvuze nabi kandi nana bibonye nabidugije nkambwira ati yavuze
ami umuziki w'Uburundi urimo amarozi ivyo ndabivuze kubwuko MB Data message yanditse agenera ubutumwa Sadbi yavuze ko harimo aho baharimo amarozi bivanye n'ubutumwa MB Data yageneye Sadbi vyerekana yuko hagati yabo hariho ikintu kiba kitameze neza muziki ubundi harimo amarozi je sinzi kuvuga en general mvuga cyane ibinda uvuze ngo harimo amarozi nje nayo ndabona kuko ni barandoga selo n'abarimvyi umaze kwicarana kuko ugira amanalize menshi utumira abarimvyi menshi mu biganiro vyawe kuri radio hari vyinshi umaze kubona ukabona hagati ya nakana kingene babanye hari ikintu kitagenda neza ivyo bashobora kuba bivuga ariko je ntavyo ndabona uratahura mugere ikintu ntarakibona sinshobora kuza ngavuga ngo ikintu narakibona cyane sinakibonye ariko nimba bihari vyo hagarara kuko ikintu ca mbere abantu bakwiye kwizera kimwe je ndakunda kubivuga je nizerera mu Mana nimba wizerera mu marozi papa hari ikintu utazoshikako nuvyemeye yes nibyo nyuma ya buno buzima hari ubundi buzima burenze ndaguhereje ivy'isi bizohera ariko ivy'ijuru ntibihera success z'isi zirahera neza akanya gato ariko success z'ijuru ntizihera zamaho iteka ryose miyamira yako nawe nizoca bigira umukozi w'Imana cyane cyane ko bimwira amazani oya uzima ndakubwiye ivyo reka ndaguha akariro ka hafi harageze igihe atamu MC wundi yari ahari mu Burundi yari amashusho yose yari jewe ariko no musaro w'abandi ba MC urashaka kubona na show zibiri zitatu ntubone MC yaniko sivyo yego hari imyaka twese twavuga Fariaz gusa tutari tuzi yuko hazoza Dramati Fernando Gusto D1 Lino G ariko no munsi uragira iki urabona urabona iyo ugo ruja n'uruza rw'abandi ba artiste sigura yuko aho tware ejo siyo turi no munsi ariko ejo tuzoba turi heza gusumba niyo twifata neza aho ejo twama twifuza mu gihe uno munsi mbona abarimvyi barundi tuma baguma bidoga bavuga yuko badatumiga muri Trace Award wibaza ko biva kubera iki aho imbere mbega ni hehe ikizotuma imbere tuhashika gambe Trace gutatumiga muri Trace si kubera ibikorwa canke iki kubera iki iyo ni deba nini uzompamagare tuyisigure tuyifatire nka 30 minutes ariko gusa ico nokubwira ni kimwe umwe ruva ibukuru gakwira hose sase gusigura iki Trace abari mwerega na support ya government cyane Trace Trace birimwo ni kwanye na artiste bamwe kenshi usanga bavuga ngo Trace ariko Trace abarimo na support ya government nico gitumba na Trace ashobora kumva ngo yabereye Tanzania Zanzibar ibyo ni abarimo support ya government ko government irasaba ati Trace yere hano ni nka Coupe du Monde na lobbying abantu bakora ni nka yitwa gute BT urumva ni nka Coupe d'Afrique na lobbying ibihugu bikora kugira ngo ivyo bishobore kubera iwanyu sinoravye Trace ya vrai hari n'abarinzi tubona barimo yaba ayo lobbying adakogwa ariko na lobbying cyo gituma bavuze ngo umwera uva kuruga kwira hose abartiste bacu bakwiye kwereka gouvernement ingene igihugu cyo kwinjiza amahera menshi biciye muri bo abartiste bacu nuko peut-être ngira basubwoba ntavyo nzi bwo kurekura ariko yaba twese turi hama tax turi hama impôt urabitahura man ibintu vyobamwe n'amategeko vyoba bikomeye cyane kumva yuko Franik aratanga dufate ikori y'imiliyoni 50 ku mwaka nimba Franik atanga 50 ba Franik igihumbi batanga ngahe menshi cyane gose ivyo bintu vya birimo amategeko nta n'umuntu yosubira gutuka uwundi fasini uwo mutuka gute kandi wowe uri kuramwicira izina arakwitwarira urafungwa ariko none yami hari ikintu bari mvyo abarundi
bataragira kugira ngo bashobore gushika muri Trace canke vyose baramaze kubikora hasigaye tu ico kintu uvuga government ishiremo ukuboko hama abarinzi baronka ama opportunity n'ama connection nayo bafise benshi rega twe tuba twumva yuko usubisabiye kuja muri Trace ni example ko catugutwenga par contre ugiye muri Trace ushobora kuhakora connection zo gutuma ushika no muri beat n'ahandi urumva so ibintu byose ni magiriranire. Yes, abantu bagarutse bavuga yuko Fernando yarafise amahigwe menshi yo kugaragara muri beat bivaye n'indirimbo afise ubona ziko ziragenda cyane gusa umugabo akicigwa no kuba akora video na Docomo kubwabo bihishusho. Hari n'umuntu yaciye yamwandikiye n'ikete. Indi ari mwandikiye? Hari umuntu yamwandikiye ikete wo muri Trace. Oya. Bisanzwe umuntu asanzwe amubwira ati vraiment uri kwadusubiza inyuma kwa amusigurira amusaba yuko yogerageza uzarakora amavideo ariko asubiza inyuma gute. Zandirimbo yagiye mugabo ugasanga video ya Docomo nashobora no kwerekana kuri Trace Music. Ubihikiye gicapo baza ko ari kubera iki? Ngo niyo mpamvu atagiye muri Trace. Yes. None Ami nawe nyene ufise none indirimbo Berisima ni hit, Kazima ni nkunda ni hit. Mugabo wagereza kureba quality yayo kasanga ntishobora guca kuri television. Hama basizo zifite. Nabwe bwari mwebwe ntaho migira muvuza kuri Buja TV. Berisi yego urabizi. Oya je navyo nzi je bya Buja FM. Yego. Ubihikiye gicapo kuba uno munsi hari ibintu vyitwa yuko bisubiza abanivye inyuma ariko kandi indirimbo hit bakomeje kuzikora. Sinza kuvuga byinshi. Nibasubiza gati kiganira inyuma kuvyo navuze ubwa mbere. Baraza gutahura impamvu. Ibyo bintu babanza babitahura. Umva ashobora gukora Kazimana inkundi kabago yayikoreye kwa Sasha canke handi hose agiye atandukanye. Mugabo ni bangaye bakorera kwa Sasha. Ni bangaye bakorera kwa Nessim. Ni bangaye bakorera kwa ngo LA. Ni bangaye bakorera kwa Bob Pro. Biravana bro. Igihe barimvye mumora ubona bokora kugira ngo kumbure basho kwemeza government canke nabo nibaratahura hama bagatahura ivyo bakora bakabiha agaciro bamwe barabigaha bamaze kubiha bakegera uburongozi bwacu bw'igihugu busanzwe bunabemera bunabakunda kuko bukunda abajene cyane bagasaba umubonano hama bagatanga ivyo babona yuko vyotuma umuziki utera imbere mu mufuko mu miririmbire mu gihugu mu butunzi bw'igihugu gutyo. Okay, dusozera ikiganiro cyacu izi beef izi nduru kugutukana wewe wise gutukana hari ico vyo babizana canke vyo bifasha mu muziki w'u Burundi. Buzz uvuye muri showbiz uvuye muri show business. Ni business ikogwa entre y'abantu babiri canke barenga. Abandi bakora buzz bakavyumvikana ingene bazoyitegura n'ingene bazoyivamwo ariko ikabavyaza umusaruro. Ariko ikitwishe twebwe nuko izo buzz byariza umusaruro ahubwo zimwe na zimwe ziratwica. Tukoze buzz yunguka donc muri business ni bon ariko buzz tari muri business ni si sawa. Uratahura no musaraba aririmbyi bakoze ama buzz no musi batakiramukanya bahuye bumva yuko bogwana bahuye bumva yuko bokwicana none wombwira yuko izo ari ico zimarira umuziki wacu vraiment. Yaha none nka buzz ya Dramati na Bface nubu nirahera wawe na Bface uherutse arapostinze video ya Dramati ari kuri stage donc nshatse kuvuga yuko ijya irikira bakamisha ikabinjiriza amahera mugabo irabafasha bose kuguma bari hot hama bahuye nibavugana ibafashike bahuye nibaramukanye ibafashike. Erega mutahure neza yuko hambavu y'ibintu by'imiziki dukora hari ikintu bita ubuntu. Yego. Hari ikintu bita ubuntu. Hambavu y'ibintu dukora dufite imiryango. Yego. Hari ibintu dukora no munsi ejo tutazoba turi fier no kuvyereka abana bacu. Inatari mu bantu batuma bamwe marinzi bashika kure canke nabandi canke ibintu by'ibyo. Ntaco no bivugaho kubera ntavyo nzi ntavyo ndabona ivyo ngora ko mvugaho ikintu ntarabona canke ntazi. Kandi yamuhaye bituma nari natahora bifu yawe na Sad. Navyo nabonye ako biravugwa bona makuru ndiko ndagushikiriza makuru. Rero jewe kweri ko ndagushikiriza makuru bifu yawe na Sadbi bivugwa yuko nari nati yagiyemo kugira ngo ntashobore kuma yibandanya ngo bishike kure uko ari byo mwana mwapfuye na Sad. Navyo nzi
aya mabifu je nayo ndimo ambabarire kabisa hame uri muri beef wamirira guca ku ruhande ambabare nta beef ndimo je ni wama amafaranga papa wanje uzoca uzatugire beef ariko natunze papa naronse uduharage n'umuceri beef hama nka reka ntibashonje rigaba bajama barafite amahera niko kandi turabizi navyo nzi ko amahera y'umuntu amenya none none ndabesha none amahera yawe ndayazi papa oya rega amahera hari navuga yego ariko amahera hari arigaragaza yes ijambo ririmo kubona mu Faransa ijambo bari mu Bubirigi ndetse no mu kwindwi muri Swiss. So beautiful people, see you on Saturday at Birmingham Palace. I will be there as an MC. I'm coming tomorrow, so ndabarindiriye kubabona. Ndababwiye ni icyongereza kugira ngo bere bereke yuko ubudeje amaze ku mu diaspora. Narize man. Asante sana MC. Big time. Ndagushimiye cyane gose nizire ko kandi nzogana urugendo rwiza amakazo tuzuzanye n'amazabadi basi. Asante sana. Nanje nizere ko ninagaruka muzoso kandi kuntumira. Tugakorana ikiganiro nk'ico dukoranye, so murakoze kandi Imana ibaho umugisha big time kabisa blessings. Yes, merci beaucoup bakunzi wa African TV.